dushaka ko atanumwe yogirwa nabi dushaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse, ubushize nageze kugira video ku bantu baba jeune kenshi usanga basutswe mu bintu vyo kwiyahura niko novyita. Hanyuma ejo bundi niho nariko ndazunguruka ndazurura mu Giswahili. Igihe nariko ndiga Igiswahili hariho ijambo rimwe nize ngo kuzurura, umengana ko baravuga ngo ni kutembea bila lengo, gutembera ataco ata mugambi ufise. Rero nariko ndatembera ata mugambi ata mupango ufise kuri internet, niho numva iyi video ni ndende cane, numvise agace gatoyi mugabo yari video ishigikira igisirikare ngo kiri mw'ishamba bita Red Tabara. Je navuye mu Burundi mu mwaka kuri biyo wa kabiri, nivuga mu 1997 biyo wa kabiri 1997. Hanyuma kuva ico gihe nuvuga ko ntarasubira mu Burundi kandi haraheze igihe kirekire ntabikurikirana cane. Ariko aparama birashoboka ko Red Tabara yoba yavutse inyuma ya 2015 igihe haba imvururu, haba akaduruvayi, haba akavuyo kakwirikiye imyigaragambyo yanka yuko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yitoza ubwira gatatu. Sishaka kuvuga ko nashigikira ntabishyigikiye, sishaka kuvuga ko, sishaka no kuvuga ko vyagenze, shaka bose gutanga historique yiyo Red Tabara ko ari yavuye. Nta cishi ndabizi nzi ko ari ico conyene gusa. Ikindi nzi nuko hageze igihe bayitira ngo MSD, mukuru wa MSD bita Alexis Nduhije, ariko nawe akayihakana. Uko ndabizi je nta muntu nzi ayireklama kurya twamenya ayandi marebere wasanga Rwasari areklame canke Nyangoma canke Karumba canke ba Kagame bareklama FPR. Yoyo nta muntu novuga, ntawe ndumva uvuga ngo nije ndayirongoye. Ico ndacumva. N'aya maspesi ntanguye kwejamo kenshi usanga ari abantu bahunze inyuma y'ico gihe nyene c'ibihumbi 2015, ku buryo novuga ko ntabazi cane, ntabazi kubera umva je namaze nk'imyaka 10 canke irenga, hafi 20 ahubwo naravuye mu Burundi. Ivyo bitihwe. Ariko ico jewe ntashigikira, yashikira ikintu c'intambara mu bisanzwe. Nk'intambara y'i Burundi, ikibazo cayo nuko ubwa mbere na mbere intambara kugira ngo ubone umusaruro, mengene ko bavyita mu Kirundi, ubone ikivuyemwo, haba hamaze gupfa abantu benshi. Abantu baba bapfuye bazira ubusa. Kenshi na kenshi usanga ibintu bapfa bari kuvyumvikana bakabiheza batarenza kugwana, mugabo hakaza kufa abantu benshi, abandi bakamugara bari mu mbere ivyabona, abandi bakamugara mu mitwe. Jewe nzi abahungu twiganye ubu bagiye bapfuye, abahungu twabana hafi bapfuye, abandi usanga mu mitwe batameze neza, batakaze neza kubera ibintu vy'intambara baciyemwo, abavyeyi bahekuwe. Ku buryo rero Abarundi babibonye mu 60 na kangahe, 7 na kangahe, 8 na kangahe, 9 na kangahe, 2015. Ku buryo iyo sikre igumye ibandanya, uzosanga Uburundi burimo abantu bafise ijisho rimwe, bafise ukuguru kumwe, bafise ukuboko kumwe, bafise iryinyo rimwe, bafise ubwongo bumwe, iseri imwe mu bwongo, izindi serire zaraharavye. Sinzi ico gihugu uko kizotinda kikava mu gihe twobona ko buri gihe ari umuheto, umupanga, umuhoro, urusoro. Sinzi. Nico tumaje mvuga nti Abarundi dukwiye kurondera iyindi nzira au 21e siècle, muri kinyana tugeze mu 2021, izindi nzira zo gukemura ibibazo vya politike dufise. Ntayo mfise, iyo naba ndayifise n'abandi mu Burundi ko ndayitanga, canke ndi muri ayo maspace, canke mu migambo, canke mu yandi mashika. Mugabo Abarundi bakwiye kwirondera nimba bashaka kubaho nk'abandi nk'ubu ni bwoko civilize. Turi kwisi abantu barafise ibibazo batandukanira ku mugabo bakarondera ukuntu bakemura. Nico nshaka kuvuga opahava ko yaba Karumba, yaba Karatasi, yaba kigize gute, umuntu wese numva ko
ariko asubiza abarundi mu bintu vy'intambara je numva ubwoba kubera ya abantu babaye intambara ngira murazi ivyo ndi kuvuga mugabo rero nuko usanga hari abantu bari hanze nka twebwe turi hanze bobo nibere ngaha mpeje kunywa cayi abana bariryamiye abandi baje bazuca ku mashure ibintu nk'ivyo mugabo nka mbwiye nk'umwana nasize i Burundi abantu gatumba ngo abo bahungu banye nibaronke mu gisirika mu ishamba canke handi kugwana noba ndabasutse sinobesha no ndabasutse niba ari cause nemera nanje noba ndi hariya kuri tere abana banje bari hafi kuri tere kugira ngo tukigwanire twese ariko umuntu akokeza ari muri confort muri Amerika muri Canada muri Hollande muri Belgique je numva reka abari karasuka abana b'u Burundi nibaza ko atari vyiza cyane reka ndakumvize kino ni espace yabaye hanyuma ugire ico uvyumviriye ko nawe ndazahagarika gatongira ama commentaire bo ariyo mpamvu ntakoze ikiganiro muri imisi ibiri iheze narahari ukuntu mfise nameze nk'ugira aka shock muri poitrine so ndi kuvuga nk'uhemuka nabi voilà mube muraba mube murarinjiza narigeze kugashika nyuma ndababarira ati ni kuki umurundi wese aharanira impinduka mu Burundi akwiye kwiyumvamwo no gushigikira Red Tabara bon jewe ndipfuza impinduka mu Burundi nibaza ko Burundi mu vy'ukuri ndetse ibintu vyo kubesha harakwihinduka bo umuntu watembereye ukawarabonye ko n'ibindi bihugu biriyobowe harakwimpinduka mugabo sinumva ko umurundi wese ashaka impinduka yoshigikira Red Tabara nubwo woba ubona ko intambara ari inzira imwe mu bintu vyozana vyokemura ikibazo c'u Burundi ndumva uwundi yo ashobora gushikira yindi ntambara canke agashigikira izindi nzira numva atari umurundi wese yoteza gushigikira intambara kubera ashaka impinduka mu Burundi icambere na mbere ni ugutahura ufite isangane Burundi yisanzemo aho dutwawe n'intwaro y'umukazo abantu intwaro ihari mu Burundi no munsi y'intwaro fasciste bo je rero nfise agatwe gato mugano bw'umuganda utwo runini sinja kucana kuva ku ntwaro y'u Burundi nkuko navyimuruka kera fasciste ni terme nibaza ikunze gukoreshwa dans milieu libéraux en Amerika ni Burayi sinzi fasciste ico gisigura numva iyo mbega nagiheruka bagikoresha kuri Mussolini niyo ntwaro nibuka uko bavuga ngo ni fascisme sinibuka ikintu ico yasigura mais j'en passe. C'est vraiment c'est un système fasciste hari ngaho akagwi k'abantu bake baragipfukamye mu nda igihugu cacu bagatwaza umukazo nk'abatanezwe namba kubaza abarundi ico bavyiyumvira ko ikiganiro kibaye mwaraye mubonye nyene mu matora yagenze mwaravyumvise bo ivyo Burundi tubona kagatoje ne uvuga ko ariko nakuze bimeze nunduva ubundi niko vyamye mu isanzu je kuje nuva atabishasha bibonetse ni igihugu cyame gitwagwa nakagatoyi kandi umunyagihugu yama yatajambo abazwa bo umuntu abiromarutsu weweyo ko ariko ahanje ntakintangaza kuko ano matora kuva 2010 na jewe ntuvuga ati nta kikintangaza moi non plus ntibanezwe kumenya icyo abarundi canke kumviriza abarundi uko ico bavyiyumvirako no munsi ijambo ni ijambo iyo ari iryabo ubutavuze nk'abo arayizira barakoresha amacakubiri bakanareka ihohoterwa ry'abarundi rifatiye ku bwoko bakabigira umuco bagakoresha umukazo n'ingabo z'igihugu abarundi bagatanga amatagisi ariko kugira izo ngabo z'igihugu nyine aba arizo ziza kubahohotera zibahohotera kubera ku kagwi kari ku butegetsi agagwi kica kagakiza imbonerakure zigira pouvoir
zidahabwa na gatoya n'amategeko y'u Burundi. Uno munsi hari abantu barenga 13,000 bafungiwe mu Burundi bafungiwe imvo za politiki. 13,000 z'abarundi bari mwibuye kubera imvo za politiki. Ihohoterwa yarabaye umuco, extremisme iraba normalize. Ego n'umuco nuko gushika n'inzego mpuzamakungu nazo zisa nkaho zananiwe ndetse zariyakiriye. Twibukanye ko nk'icyatujanye mu ibarabara muri 2015 turiko tuvuga manda ya gatatu. Oh, ok, j'avais raison. Donc, la majorité abantu nkunda kumviriza bameze nk'abakaze cyane kuri aya by'ama space n'abantu bagiye muri 2015. Nuvuga hanini bari abantu mediatique bari mu media, naco tuma biborohera kuguma banima ibiganiro nk'ibi. Nta bantu benshi usanga mu bagiye imbere yaho nk'akarorero bari kuri vy'ama Twitter ariyo X canke ku maradiyo. Bon. La Cour de justice yo muri East African Community yaravuze ati manda ntiyari kwija amategeko. Et pourtant abafashwe bariko barayiyamiriza gushikwa ubu 10 ans plus tard barafunzwe. Kandi niyo EAC yabikojeje iki? Union africaine barihe? Union européenne barihe? Ibintu turimo la communauté internationale yarumiwe. En fait, ibintu vya communauté internationale sinumva kituma abantu baguma birandira ko communauté internationale igizwe n'ibihugu kimwe individuellement. Bo ego nivyo harimo ama organisme ameze nk'ayari bureaucratique, izi za UN nyene za ande za OMS n'izindi, ariko ahanini n'abantu ni bureaucratie iriho pour eux-mêmes. Donc bariko bakora ikintu bagwanira ni imyanya barimwo n'amafaranga baronka ni influence bafise, ni intérêt z'ibihugu vyabo bavamo nk'akarorero kuba mu bihugu bigize. Donc anacho tumubona nka par exemple nka Israel kenshi na kenshi ntiyumvize niyo communauté internationale koreki bahagarikiwe n'ingwe Amerika bakora ivyo bashatse ivyo Amerika yababwiye. Ukraine yakora ivyo bashaka Amerika yababwiye. Russia ikora ico ishaka n'Uburusiya nta oni amarezo yokora ntibanumviriza. Ibintu vy'abantu twamenyere ko ngo hari communauté internationale izotwubakira Burundi, ivyo ntibizobaho. Abarundi umunsi muzokwikubita gashi c'abanyarwanda mukavuga ati Uburundi tukeneye kubwubaka tubwe mu mahoro, tukeneye kubigenza kunuku buzomera neza. Communauté internationale izoza ibunganira kuvyo muri kumurakora. Sino kubavuga ngo uwutemugwi wa muhoro, ahubwo bazoza babaha umuhoro mukomeze mutemana au sens figuré bien. Oh, pas figuré, c'est pas. Continue. Yarananijwe abarundi kwabo nibo bateza gutahura ivyo bintu bakavuga bati nk'umurundi jewe nk'umurundi ndakoze iki? Imiliyoni z'abarundi babayeho mu gikenye mu nzara itagira uko ingana. Turi ibihumbi birenga 300 twahunze kuva muri 2015. Ibihumbi birenga 300, ibihumbi 300 mwibaza abarundi ngene bangana. Twahunze 2015 kuki mutibuka ko hari n'abandi bahunze muri 1962 1972 93 94 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nukuduga hejuru. Abarundi bamye bahunga kuva na kera. Bo ibitigije navyo mfise. C'est pas une consolation, bien sûr pas. It's not a consolation in any way. Ariko, ma sœur, sister, welcome to the world. Bakiri mu buhungiro
kandi abo barundi birenga ibihumbi amajana atatu baje basanga abandi ibihumbi amajana n'amajana nabo nyine bari basanzwe bari mu buhungiro n'ubu batatashe basokuru baravuze bati akimuhana kazimbura ihise barongera bati ububandwa niwe babanda urugi muri leta bara baratahuye ko abarundi aribo bonyine bazokwitabara bakikura ko intwaro z'igikenye n'akarengane abanyamahanga batahura mundi mu mahanga ndabisubiramo narabivuze no muri special jewe nubwo noba noshikiye leta bara noretse osiye ko nkuko navyize ibintu by'intambara ntavyo nemera umugwi udafise umuntu awuserukira umugwi wumva baha uyu akawuta ngo kanimumbaze nkuko umenga na gatu k'uburozi bon je sinumva ko abana b'abarundi bakwiye kuja gutanga amaraso mu kibira cyo muri Kongo ku kintu kidafise intumbero personnellement observation ngira ndetse mu politologue canke mu geopolitologue ariko kuntu imigahari je ko nayibonye hagira umuntu awiyitirira kenshi na kenshi usanga afise n'inzego gutyo bakafise representation ariko ibintu vyo mu gifuri kenshi na kenshi sinzi ko bifise inzira ikindi nuko ntuzeye burya pour la plupart des cas igihe cishi cyane kugira ngo rebellion ifate igihugu nuko bafise igihugu kibafasha ouvertement ka ya Uganda bufasha FPR peut-être n'andi ma rebellion iyo niyo nzira imwe rebellion ishobora kuresisa bo FTD yameze nk'iresisa mvuze ko yameze ko ntabwo yafashe igihugu cyo kujya FPR yagifashe ariko nuvuga ko bari nyamwishi que vous le voulez pas ou pas canke ko mutangura kubashinya barundi FTD yari mu hanini yari gizwe n'abahutu abahutu no bari bashi mu Burundi bigatuma kandi abahutu nibo bavuga ko nibo bari baranitswe il faut pas négliger bon je nibe hano hanze ndavuga ko nabibonye bon ico gihe vyari vyoroshe ko FTD agenda kinyegeza mu nzu y'umuhutu bubanza mu nzu y'umuhutu mu Rumonge mu nzu y'umuhutu mu sepa mu Rutana akinyegeza bakamugaburira bakasempatiza nabo bakumva bakamuyumvamo now leta bara baza kugira ngo n'abahutu n'abatutsi n'abatwa nabagize gute mugabo uje no kuri internet usecingere leta baravuga ngo ni arumegizo n'abahutu n'abatutsi b'abarundi bo kandi peu importe composition yayo ce qui importe ni nuzeye perception uko abarundi bayizi bazi ko probablement ari abatutsi bagiye muri Kongo que vous le voulez pas ou pas que vous le voulez ou pas nuko biri ico gihe rero nivyo okora ko boja kwinyegeza mu mwana wo mu Cibitoke nuko vyose ko bakora aso nk'ijya ya FPR yakoze iri muscle nayo ishoboka mu gihe bafise igihugu kibafasha vyeruye formation militaire équipement diplomatie kila kitu bon peut-être leta bazobironka mugabo pour l'instant ndabona umenga impinga iracari ndende donc je ne sais pas turi ibihumbi amajana turi mu bihugu ivyo bihugu bifise ababo babigwaniye kugira ngo bibe biri mu mahoro no munsi ababo baragwaniwe nawe umurundi ugomba guca ugenda kubibamwo ube mu uprofita ayo mahoro bo nyine bagwaniye hanyuma nawe uce wicara wewe ntugwanira amahoro y'iwanyu. Okay, number one, ntabwo ibihugu vyose vyatunzwe no kugwana bo baragwanye hajya hari ariko zuba ngo umuntu wese ngo ari mu mahoro ko yagwanye. Okay, bon ndi hano mu gihugu ndimo je ndumva bashaka ko baragiye mu ngwano y'isi yose mugabo ntabwo nta muntu heje kugitera ngo bakigwanire bakidefande. Muri Australia abanyaustralia bari ntabwo bavuga ngo baragwaniye amahoro bafise. Bon sinzi abakanadiye igihugu bagwaniye kugira bafite y'amahoro mu ingwano bagwanye nayo nzi. Bon ico ndumva sinumva ukuntu kugwana arico dushira imbere abantu b'abarundi kugwana ikindi naco reka mbandanye.
ese ivyo bintu bizogwa hagati y'ekanzu bien sûr n'umurundi ego ubuye ugira ugenda mu gihugu ibihugu bifite amahoro ibihugu bitekanye ibihugu wovuga uti turabayeho mu mutekano nk'abarundi ivyo bihugu byose bifise ababo babiseseye amaraso uretse ikindimo wowe nawe ucugenda nk'umurundi uti ayo mahoro nje kuyavumba of course yavumba ariko mu gihe uri kuyavumba utihaye nawe agateka kugende gutabara iwanyu ntateka nawe bamenya nibo bazokubonamo. Okay, two things. The first thing, ibintu bibiri. Icambere ni ikintu kwita irony, hypocrisy. Pabye tubujyaje bujya. Umuntu ari ahantu mu gihugu hanze. Mugarika ariko arateza isoni abandi, ariko arasheminga abandi ngo muhegenda musesa amaraso. Kandi uwo muntu iyo yarafashe umuheto nawe akagenda gahagarara ibuvira ibukavu Nyamurenge je no se pinkambara ihagaze igeze ubu akafise umuhoto akavuta tora telefone ushaka gukoresha WhatsApp canke Twitter uri X uri muri Congo uvuga ati mwabagabo mwebwe muri ngaho muri Belgique mwe muri mu France mwe muri Canada mwe muri Amerika turi hano turiko dusesa amaraso mugabo mwibaramiye mugabo umuntu abaramye ngukundi akaba ariko arabyira abandi ngo muteze ushoke gwanira. I don't understand see. Just that I have a muri politiki ukuntu bakora. Come on man, come on mom. Okay. Bo ico ni kimwe navuze ko ari bibiri. Ica kabiri nuko iyo igihugu chance d'une manière ou d'une autre cyo kimwe kujya bo urakidivorce washaka kukidivorce urafise uburenganzira bwo kugita. Albert Einstein ujya mu bisanzwe twavuga ko ari umudage mvuke muri Germany mu Budage mugakorera ibiba bakoreye mu Budage yarabwiye akanyite Ubudage sigucanje. Okay, hari abantu benshi cyane bariko bava muri za Afghanistan za Pakistan Pakistan pas trop za Middle East bavuye muri za Colombia bataye bati iki gihugu kiranse ndagihevye reka ngenda ahantu niruhukire nkora ivyo abandi bari gukora mugavyo kwa mureko ndagwana j'en ai marre. Nous avons ce droit. Nina mpamvu hiyo muri babaho ubuhungiro sino bari kubaho umuheto batisubiranyamo mu kigwana tutwara kigwaniye no bavuga ati no yuko kugwana ni étape de révolution twarayirenganye ubageze ko twiruhukira. Ukeneye kuza kuruhuka nka twebwe you are welcome. Karibu iruhukire nta kibazo. Ukeneye kujya kurwana inzira iruguruye umuhoro uguruye genda muwe murarwana niyo mwaruha uzogaruka no wiyicare uruhuke niyo wagira imana ukashika. Ariko ntabara nta honneur utakaza ngo nuko uri ahantu uri kuriruhukira utari kuratemana. Okay ma nubwo uzoza ugaprofita ayo mahoro yabo ukayavumba nawe we muri wewe ntateka nawe bizogwa. Iteka dans quel sens? Est-ce que umuntu ari gutemana muri Congo mu kibira uwo ni umuntu afite iteka gusumvya umuntu ari karateza imbere igihugu umuntu ari arubaka logiciel umuntu ari karavura abantu kwa muganga umuntu ariko arubaka amabarabara umuntu ariko arigisha abanyeshure. Umurundi twe nitwe nyene duteza kwibohora ni twebwe nyene nk'abarundi c'est pas l'Union européenne izoza ngiraje birateruye ngo neba n'akagukiwe ngo nibasohoke canke ngo ikindi gihugu cyo hanze ngo kiraje urumva hari abantu usanga baba bicaye bavuga bati mu babanyi bariko barakora iby'iwabo nibaheza gukora iby'iwabo bazaza gukora iby'iwacu. Neva bazaza gukora iby'iwacu misiyo yabo viziyo yabo ntirimo twebwe nyine ntiturahaguruka ngo twebwe nyine twifashe bose bazoza. Hanyuma ndabibutsa ikintu kimwe
jewe nanje nteko nari narasinziriye ndavyuka no musi naravyutse buri yanje irasi siko ino ngwano ico Retabara yafatiye umuheto izogishikako umenye neza ko izogishikako umenye neza ko uno munsi iriko irashigikirwa n'abarundi benshi kandi muri abo barundi umenye ko harimo n'abarundi bato bato murajya ntimumpe bumva bakenye muri ubwo babayeho muri ibyo bike bafise ari bo bariko baravuga bati turakeneye impinduka agatura muri ibyo bike we nawe uricaye ngaho muri diaspora uricaye uragenda ugahamagarana n'umugenzi wawe n'uwundi mugenzi mukagura ibere mukicara mugaca mufilozofa ku rundi bazoshika Retabara izoshika ku co yihaye ku mihigo yayo izoyishikako mbega uwo munsi wa murundi muto niyo aba ariko aravuga amateka yiwe ariko aravuga ingene vyamugoye kugira yishigikire n'ingene aryohe woza uri kuvuga iki mvuga iki I have nothing to say murajya ntimumpe niyo mwakirwanira mwagifata murajya ntimumpe uzo muri kuvuga iki nzovuga ikirundi mvuga ifaransa mvuga icyongereza mvuga ikinyarwanda mvuga n'igiswahili uzo muri kurashima umwana wawe uzomubarira tubare umaze iki umwana wanje nzomura ko nari maze iki mbega shinzobora ko nari maze kumenga umwana uwo mubarira ko wisha abantu umwana wanje uwo ari kw'ishure ningira imana nzomubwira ko ndamusigiye mugabo nimba yiteze ko umwana wanje nzomubwira ko nagwaye nagiye kugwana arivyo vy'agateka encore une fois bonne chance wari kurakora iki ega intwaro nariko ndana ibiganiro kuri Twitter z'umukazo gukuraho intwaro z'umukazo gukuraho intwaro z'agahotoro ni obligation uteza inshingano utegerezwa gushira mu mutwe wawe n'Imana ikaguherekeza ukavuga ngo Imana yaje mu gute twagiye mu vy'Imana turi mu misa twagiye mu misa gute n'inshingano yawe nk'umurundi aha rero ntakanjoyi ku barundi mwese mutahure ikintu kimwe n'umunsi n'imisa ya Retabara ariko Retabara ntikabe yonyene nubwo mvuga ati nimuyishigikire ntikabe yonyene ukavuga uti jewe ivyo Retabara iriko irakora suko wowe nshaka kubikora nta kibazo na kimwe haguruka wo gusuvuga uti ico bikoze nanje kugira ngo nkoreshe izindi nguvu zanje genda uzikoreshe uvuga uti mfashe ico ndiko ndakora kugira ngo dushobore guhindura amateka y'igihugu canje kugira ngo abana banje abuzukuruza bazobeho mu gihugu kimeze neza gusa batazoba bariko barangana nabo nyene kandi abakuze n'abazoba bahari ejo ntidusange turonse izindi mpunzi ibihumbi amajana atatu baje badusanga na twebwe twarahunze ariko intambara ikintu ca mbere ikintu konsekanse imwe y'intambara n'impunzi sinumva iyo ntambara Retabara izorwana abantu ntibahunge intambara haguma kuba impunzi uvyo intambara no kuvuga wemeye ko n'impunzi zohaba uvuze ko ari collaterals ko ari inevitable okay mugabo ko ivyo bibiri ntibiri compatible ntushobora kugwana ngo habure n'impunzi zisohoka vyo ntibishoboka no ahubwo tuvuge duti turafise uko tuko turakora kugira ngo abo bose n'abari hanze twese dutahe c'est ça l'objectif urashigikira Retabara uteshigikira ikindi ariko ugira icyo uriko urakora ugaca umwanya wawe uriko urayigwanya Retabara je nshigikiye duhe natwe turye
ariko ntabwo tuzorwana twebwe tuzogifata mu gahoro kugwenye bitasekwa ikintu cyonyine ushobora gukora no kuyicereza mugabo izoshika kuyicereza ntabwo hari umuntu ari muri ariko arazibira uco yihaye mu gihe uza uriko urayicereza uce wifelicita uvuga uti ndashigikiye intwaro y'agahoto nico uri kurakora wicaye uri kurwanya leta uri kurashigikira intwaro y'agahoto kuko uwo mwanya ushobora wari kuwukoresha ugakora ibindi ugakonza ibindi byogi ikaba ari bigushiramo ingufu reka ndabona umwanya nayihaye nzi ko nza kubavugisha isaha That's too long. Okay, so nico nashaka kuvuga encore une fois abantu ntabwo ndabazi personnel I don't have a beef with them ntaco ndabazi ko I'm neutral towards aba bantu kubera nkuko navuze jewe mva mu Burundi ntabwo nagenda kuri kino ko niko biragenda navyumva ibirerarungu nkuko nyene ndiko ndabisoma gahoro kuri internet bo ntabwo ari personnel n'uyu munsi namuzi nzingiwe sinzingwa mu gihe mugabo iconzi nuko abantu benshi la majorité y'abantu turi kuri X kubera impamvu runaka benshi n'abantu bari hanze ije ntumva ko bitoba vyiza turiko dukokeza abana bari Burundi nk'akarorero abavyeyi bafise abana Burundi ngo baboroheze barungikire mu ishamba kugwana hanyuma bagifate dutahe natwe kandi niba dukeneye gutaha kabisa bituragishinga cyane nitwe twagomba gufata iya mbere tukaba turi hariya kuri terre dufise umuheto ntibiri incompatible no kutwana ikiganiro kugwana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu kuwa mukaruhuka ugaja kuri telefone cyangwa kuri internet haze buzira hari no mu mitumba hanyuma kanuma ikiganiro otherwise je numva ari bimwe namivuga yuko usanga abantu benshi bariko barasukana ugasanga si vyiza mu bisanzwe bo ikindi ivyuko ibihugu vyacu vyama mu ntambara y'urutavanako je ne sais pas sinze Afrika yo turiko turaje mugabo biteye isoni biteye ubwoba voilà nico nashaka kuvuga encore une fois I didn't wanna sinashatse kwataka umuntu I'm attacking ide niyo navuga ko yishwa ko yavuze umuntu wese nakuvuga ibinavuze. Voilà, si vous avez à dire, nimba hari ico mwongera ko mushira commentaire ngaho ikindi itangazo. Okay, muri commentaire niba hari ikintu mwifuza ko novuga ko cyane mu nterere ivyiyumviro ikindi mpeje kwandika igitabo afete ni igitabo cyo kuzima bw'iwanje ntabwo ari kirenteresa n'ibintu bisanzwe ariko nanifuje ko hari umuntu canke babiri bosoma bakambwira amahenyu arimo imbere yuko ndondera abandi bantu bogitangaza so kafise ushobora kuronka umwanya na page nyanko 250 au plus kiri mu gifaransa no mu cyongereza wohitamo version ukeneye gusoma ushobora gusoma page chapitre 3 kambwira uti ibintu ntibijanye ibintu nk'ivyo wowe ukoze cyane bo kubisigaye nizere ko mu ndwi nzoba ndi kuvuga neza mugira amahoro mwese tuzosubira bye.